Ano makuru tatangurire mu yajanye na politike n'agatekazi na muntu imiryango y'abanywanyi babiri b'umugambwe SNL ku mutumba mu Ruta muri commune Gashoho intara ya Muyinga irasaba ubutungane kubabo bakubaguwe n'imbonera kure zo mu mugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba hari kuwa gatandatu uheze aho umugambwe SNL wari watunganije inama hitwa Igisanze tubaza Pierre Gahungu. Jean Zisabira na Leopold Barera bo mu mugambwe SNL bose baturuka ku mutumba wa Muruta zone Gashoho commune Gashoho nibo bakubaguwe n'imisore y'imbonera kure hari kuri uyu wa gatandatu heze aho komite y'umugambwe SNL mu ntara ya Muyinga yategerezwa kugendera indongozi zo muri commune Gashoho ariko ico gikorwa kikabera mu ngoro y'uwo mugambwe muri commune Gashoho isanzwe iri aho bita Igisanze. Amakuru dukura mu bari muri uwo mugambwe SNL kuri uwo mutumba avuga ko ubutegetsi bubonye inyankamugayo zasidukanye n'iyonka niho baca barungika imbonera kure zitwaje amahiri kuri iyo permanence ya SNL zirongowe n'usanzwe atitwara muri iyo commune azwi ku izina rya Ernest Cishatse batazira Petit kugira baburabuze ico gikorwa. Ayo makuru abandanya amenyesha ko izo mbonera kure zaciye zifatamwo abanywanyi babiri ba SNL Jean Zisabira na Leopold Barera baburiza amamoto ku nguvu baca babajana ku ngoro ya CNDD-FDD y'iyo commune. Niho ngo uwo Petit yategeka ko bajanwa inyuma y'iyo ngoro yabo ahantu mu Kinogo hasanzwe hari itongo ry'abapfuye. Aho rero niho bakubitiwe nk'inzoka aho hose ngo bahogwa ko ari bipinga. Aba bakubita ngo harimo uwo Petit Fulgence Furanzima arongoye imbonera kure muri zone Gisanze na Rugeminyange asanzwe arongoye CNDD-FDD ku mutumba Muruta. Umunywanyi wa SNL Jean Zisabira wewe igufa ry'ukuboko ngo bararivunye. Umwe mu muryango w'abakubaguwe agasaba ko ubutungane bwokora. Abantu rero barafashwe barakubitwa hari abavuritse amagufa kugira basaba yuko ubutungane bukora basaba yuko ababijejwe ko kubahagararira amategeko ntihabe ka mwana wa mama ntabe wanjye wangura ibintu birikorera birababaje birateye isoni. Radio Inzamba agateka kawe twarondeye Rugeminyange asanzwe arongoye CNDD-FDD ku mutumba wa Muruta kugira ngo agire ico ashikirije kuri iryo toteza ry'abanywanyi b'umugambwe SNL telefone yiwe ikaba yari mu kibanza ca kure. Turabandanya nano makuru muyavugwa mu gisata c'impunzi n'agatekazi na muntu urujana ruza rw'amakinga n'amapikipiki rurabujijwe mu ikambi y'impunzi y'Inyarugusu mu gihugu ca Tanzania biri mu rwandiko rwasohotse kuri wa kabiri rwanditswe n'urongoye iyo kambi. Umubabaro ni mwinshi mu mpunzi kuko ayo makinga n'amapikipiki zahora bifasha muri twinshi basaba HCR kuba hafi kuko bimaze kugaragara ko badakundwa na leta ya Tanzania. Inkura George Nimenya. Ikibabaje izo mpunzi z'abarundi nuko ayo makinga yahora bafasha mu bikorwa bitandukanye bayifashisha mu gupakira imizigo itandukanye mu kwiyunguruza ndetse mbere no mu kunguruza abagwayi na cane cane ko atazaruse habaniha ziharangwa. Umviriza umwe muri izo mpunzi aravuga akababara afise. Twebwe mu gahunda kuko kutwugarira amakinga ni nawe yarasanzwe afashije impunzi cyane. Twebwe abantu tugiye gupakira injya twashobora gufata ibyo dupakiye kubera bamwe usanga tudashoboye kwiremeka ibintu ku mutwe tugatanga 500 tugabanije kuko dupakira umwe n'ikinga kadushikamira ku rugo. Iryo kinga rero ryadufasha cyane ku muntu arifite urumva ryamufasha haba kuja gusenya umuntu asenya ahantu ashobora kugenda mu gitondo akazoshika isaha 11 z'umugoroba yabyutse saa 9 umuntu arwaye yashobora gushira umuntu kwikinga kuko nta ambulance baduhaye zidufasha gutora umuntu kumuhana ikinga rigashikana umuntu kwa muganga. Basaba igisata kijejwe impunzi HCR kugumiza ijisho ku mpunzi z'abarundi bari muri Tanzania kuko bimaze kugaragara ko zitarabwa ryiza muri ico gihugu. N'ubu tumwumvirize. Tugomba gusaba rero ko HCR yobushinga ijisho cyane ku bibazo by'impunzi z'abarundi kuko twebwe kubona turi hano turabona ko nenga abatanzania ntibatwifuza ntibadushaka ntibanatwitayeho turavye situation impunzi z'abarundi tubayemo. Mwomenya ko izo mpunzi ziguma zitakamba ko amabi zikorerwa asigaye ari rutavanako. Ukubuza ibibunguruza kuje inyuma y'imisi itarenga 2 bamenyesheje ko bamaze amezi 3 bataronswa agasabuni ko kumesa kwiyoga no koza ivyombo. Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe
ni kuri www.inzamba.org. Amakuru twateguriye tubandanirize mu gisagara ca Bujumbura agize imisi ibonekeza ikena ry'amazi mu makartier atandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu bamwe bavuganye na radio Inzamba bakaba basaba ishiramwe Regideso rije gutanga ayo mazi ko yotorera inyishu ico kibazo kuko amazi ari nkenerwa mu buzima bwa misi yose. Tubumvirize. Ikena ry'amazi mu gisagara cya Bujumbura ryateye impungenge aho mu makaritiye atandukanye usanga hibonekeza ikena ry'amazi, kandi muzi ko amazi ari nkenerwa mu buzima bw'umuntu kandi akenerwa kenshi gashoboka kuko niyo atuma umuntu yitunganya muri bicanke biriya. Rero tugasaba nk'abantu basanzwe basejejwe ivyo bisata ko botunganya by'ukuri amazi akamaboneka ku mwanya kuko iyo amazi atabonetse ingwara nyinshi ziva ku isuku rike, rero ukazisanga birateye impungenge abanyagihugu by'ukuri. Rero twagomba dusabe Regideso, ejo bundi twarabonye mu masanamu batwereka umuyobozi mukuru wa Regideso atwereka yuko hariho iyindi santrale y'amazi agiye kugurura ngo kugira ngo ikibazo c'amazi mu gisagara ca Bujumbura gihere, mugabo amatwa dusumira ngo ibikorwa biracari byinshi. Rero twebwe kuri zone Musaga ho n'akamara amazi, ibido y'amazi tugiye dutumye abantu ngo baje kutuvomera iyo za Kanyosha canke za waye mwikorezi ngo je kuzana ibido imwe ya 20 litre muri 500 agashishira ko naye kwikorera. Ahanini twashaka kusaba yuko mutubariza umuyobozi mukuru wa Regideso yuko ico kibazo agiye gikura mu nzira. N'ahandi ho turafuri nta gisibye. Mu gisagara ca Bujumbura muri centre ville ho amazi araboneka, ariko mu makartier periferique ho amazi ntigeraboneka. N'uwo bafise bomba mu nziwe amazi aboneka uri mu guca muce mw'imbere kurarura turamiye amazi aya masaha. Rero twasaba mutubarize neza umuyobozi mukuru wa Regideso icyo bariko barakora gushika ubu. Murabona ko imvura igiye kugwa kugira ntitwice na korera. Binakeneye mutubarize n'umushikiranganji ajejwe by'amagara y'abantu ko bokorana n'umuyobozi mukuru wa Regideso bakaturonsa ico kibazo c'amazi. Kuri iyo myidogo y'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura, umuyobozi mukuru wa Regideso arabahumuriza. Albert Manigomba amenyesha ko ishiramwe arongoye ryatanguye gukwega amazi ava mu masoko y'imisozi ahanamiye igisagara ca Bujumbura. Arongera akamenyesha ko ishiramwe Regideso rifise umugambi wo kubaka station yindi ihingura amazi meza muri quartier Nyabugete kugira ikibazo c'ubukene bw'amazi meza mu gisagara gitoregwe umuti burundu. Kurikira umuyobozi wa Regideso. Tugomba twongereze ingufu zikomeye cyane tugwiza amazi ayoroha kuzana ubwa mbere twokwitaje ava mu misozi niko turayakwega, hariyo matyazo na isare, ibyo tuko turabikora byihuta. Hariho n'imigambi yindi komeye cyane izokongereza amazi muri kazoza. Tugize plantation ya cyane no kuzokora station de pompage nkiyi iri hari ya Nyabugete. Uwo mugambi wari warabayeho mu 2015. Rero tugomba kuvyura wowo nitwawugira uzotwara amahera menshi cyane, mugabo nukuvuga ikibazo cy'amazi ahi Bujumbura kizoba gitorewe inyishu burundu. Albert Manigomba umuyobozi wa Regideso akaba yabivugiye kuri televiziyo y'igihugu kuri wa kabiri. Ukurungika inteko z'u Burundi muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo ngo bishobora gutuma haba intambara hagati y'abarundi ubwabo ku butaka bw'icyo gihugu. Ivyo bishikirizwa n'umushakashatsi kubera mu karere k'ibiyaga binini Colette Blackman. Kubw'uyo mushakashatsi nyene abanyagihugu ba Kongo nibo ba mbere bazogira ingorane muri izo ntambara. Tumutege yombi. En fait, on lit bien les informations officielles. Mu bisanzwe dusomye neza amakuru atangwa ku mugaragaro, izo ngabo z'u Burundi zagiye muri Kongo mu gikorwa c'akarere ka EAC. Ni gikorwa n'ingabo zo muri Kenya, Uganda n'iz'u Rwanda zategerezwa kuba zirimwo. Ikigaragara ariko uyu munsi nuko izo ngabo zigiye ku butaka busanzwe buri kw'imigwi y'abagwanyi itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi nka Rede Tabara. Ikindi naco imbonerakure zisanzwe ziyoboka ubutegetsi bw'u Burundi zisanzwe
zimaze igihe mu kiyaya ca Rusizi. Abihweza ibintu n'ibindi rero babona neza ko hashobora kwaduka intambara hagati y'abarundi ku butaka bwa Kongo, dufatiye ku bisanzwe biriko biraba nko ku migwi nka M23 na FDLR n'iyindi migwi ifise amamuko mu Rwanda. Ku bwanje rero bigaragara nkaho ibihugu bibanyi bya Kongo biriko birungika ingabo zavyo ku butaka bwa Kongo kugira abariho intambara zibera. Abanyekongo rero bikaboneka ko aribo bazisanga mu muriro w'izo ntambara. Narirya ko benshi mu basirikare b'abarundi barungitswe arabo mu bwoko bw'abahutu kandi bakaba bazoshikira mu karere gatwagwa n'umunyekongo w'umututsi, ibishobora guteza intambara ahanini y'ubwoko hagati y'abo basirikare baje bavuye hanze ya Kongo n'abo banyagihugu basanzwe baba mu kiyaya ca Rusizi. Ivyo kandi bikaba arivyo vyama vyabaye hagati y'abanyamurenge n'imbonerakure. Urumva neza ko abanyagihugu bo muri Kongo ahanini aribo bazisanga mu yabira kurusha. Congolais risque de s'enflammer plus encore. Vyongeye umushakashatsi Colette Blackman anavuga ko kuba Uburundi bwihutiye kurungika ingabo muri ico gihugu harimo n'inyungu mu bijanye n'ubutunzi. N'ubutege yompi Colette Blackman. À mon avis, mais c'est un jugement personnel, cet empressement pose des questions. Kubwanje ikimaze kugaragara izo nteko zose zimaze kurungikwa muri Repubulika y'Intwara Rusange ya Kongo zarungitsweyo kubw'inyungu kanaka, kuko abarungikwayo bose bajayo batumbereye ubutare bwa Kongo. Aha twovuga nk'inzahabu, lithium n'ibindi. Abagize izo nteko mu gukora icabajanye baboneraho gusahura hamwe no kurungika ubwo butare mu bihugu baje bavamwo. Nibaza rero nimba n'Uburundi busanzwe butahora buronka akaryo ko kuronka inzahabu zo muri Kivu y'ubumanuko bwama bubona zijanwa mu bihugu bitandukanye, nabwo buzoba buboneyeho akaryo ko kuronka izo nzahabu zisanzwe zifise n'agaciro gakomeye. Narirya nimba muvyibuka mu myaka ya 90 hari hasanzwe hari uruganda ruyungururirwamwo izo nzahabu hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura. Bisigura ko n'Uburundi bwoba bugiye gusubira kuvyungukiramwo mu kuronka ubwo butare bitagoranye. Uburundi kandi busanzwe bukenye n'amafaranga y'agaciro mvamakungu. Kumbure rero coba arico gihe cabwo nabwo. Iruhande y'ivyo nibaza ko nk'uko Uburundi ari igihugu gisanzwe kiri mu bihe bitoroshe na cane cane bijanye n'ubutunzi, urumva neza ko kuja kugira ico bukoze muri Kongo bifise inyungu nyinshi ku butunzi bwabwo. Peut être économiquement aussi avantageux. Tubibutse ko kuva ku igenekezo rya 15 Myandagaro ariho Burundi bwarungika abasirikare barenga 600 mu gikorwa bise Sokora ya kabiri. Ni mu gihe mu gihugu ca Kongo y'Intwaro Rusangi hari hasanzwe hari abasoda b'abarundi n'imbonerakure zari zagiye mu mpisho zivuga ko zigiye guhiga umugwi w'abagwanyi ba Rede Tabara.